Inshuti n'abagenzi mukurikirana ibiganiro byacu hano kuri Kabaza Web TV turabahaye ikaze kandi turabaramukije. Muri kumwe nanje Irere uri nkuru mu kindi kiganiro twabaza. Ku itariki 28 ndamukiza twaragize ikiganiro hano twise abarundi baribuka babo bishwe mu mwaka wa 1972. Muri ico kiganiro twari kumwe n'umutumire umushinga ntahe Leonard Ndorimana. Ico kiganiro rero twagishize habona ku itariki 2 Rusama uyu mwaka nyene. Ariko bamwe mu bahora bakurikirana ibiganiro byacu yashoboye kuturondera kugira ngo agire ico ashikirije kuvyo uyumvise. Uyo nawe ni umushinga ntahe Charles Mukasi. Reka rero tumuhe ikaze kugira ngo ashobore kugira ico ashikirije kuri ico kiganiro twagize ku itariki 28 ndamukiza. Umushinga ntahe Mukasi Charles turabahaye ikaze kandi turabaramukije. Gira amahoro. Ego amahoro namwe. Mbega hiyo tubanze tubabaza akabazo kajanye n'iki kiza kiriko kiragenda hirya nino aho muherereye byifashe gute? Ntaco tubarushize ntaco twisangize bimeze nk'ahandi kw'isi yose, ariko ubu ingingo zari zafashwe z'uko abantu bokwiraba cyane bakifata bakigumya ntibaze barayerera batacu bagiye gukora. Ziriko zisa n'iziko ziragabanuka, bariko baratezura. Hariho urudandaza hamwe mu maresitora no mu bindi bene ivyo batanguye kugurura, abantu rero barashobora kuja habona. Ariko abantu mugabo nk'amashuri hamwe aracugaye, za universite ziracugaye, bo bigera kuri internet, ariko bisa n'ibiko biratezura. Ariko mugabo wumvirije amaradiyo abantu baguma bafatwa, baguma bapfa, kumbure ntibagifatwa nk'uko byari mu minsi heze. Nibaza ko ari naco gituma abantu basa n'uko bariko barabarekura gatoyi ngo basubire ku kazi. Amaparike umenga aratanguye kugururwa, ariko rero uravye nabi utubahirije bijya byo gusiga akanya gatoyi hagati y'abantu baragukubita amande akomeye, nta by'umucezo birimo. Kucane. Reka rero tuje mu kiganiro mwarashoboye kuturondera kugira ngo tubahe ijambo mugize ico mushikirije ku kiganiro twashikirije ku itariki ya 28 ndamukiza. Ikiganiro twise abarundi baribuka ababo bishwe mu mwaka wa 1972. Mu kiganiro twari kumwe n'umushinga ntahe Leonard Ndorimana. Mbega ibyo mwashatse canke ibyo mwipfuza gushikiriza mu byo mwumvise ibyoba ari bihe muba mwaraneguye canke muba mwarashimye? Sinovuga ko ari kunegura cyane kuko nka bene barya turabamenyereye cyane cyane ko batumira umenga bari babiri, ariko hari urya Leonard, hariyo Leonard. Gusa ntitubimenyera, mugabo hari n'ibintu by'ibinyoma cyangwa ibirenge bivuga uti ibi bintu mbega ni kubera iki babivuga gutya, kandi bitwa ko bariko bashaka kuduha information kugira ngo turabe nyene two kuba ku Burundi. Ico rero igituma narasabye ijambo kandi ndabashimiye ko muri mpaye, nuko twebwe mu gikorwa cyo kugarukana intaye n'ingingo mu Burundi twifuza ko abarundi bomenye ibintu ko bigenda, bamenyere kubivuga uko biri, bamenyere gushigikirana, naho kumbure umwe wese yoba yarakomeretse kwiye ntagume yikwegera ko akarago, turabe ko twokunga ubumwe dusubire kuba abarundi. Muri ico gihe rero icambere twokwirinda ni kinyoma. Rero nasanze hari ujya mugwi witwa Collectif 72, barakoresha ibinyoma cyane, bakanka sentare, bakitwa ko bacitse kw'icuma, mugabo bakanka kuja hamwe n'abandi barundi baba bacitse kw'icuma. Ntibaba barababa nivyo twaracitse kw'icuma, nibo bonyene, ariko bakanka ko turirira hamwe, canke bakaba ari abantu usanga bakorana cyane
nabagiye bavuga ngo kari agashavu nko mu 1993 ariko wabwira uti mbe burya Micombero ntiye baragize agashavu mu 72 bagaca bavyanka canke ugasanga n'abantu batigera basa n'ababona yuko bahariho ingorane mu batutsi babona batemwa kandi bibandanye bigaruka bagahakana nuko hatuba hariho uwo mugambi w'ihonyabwoko ry'abatutsi. Usanga rero byoba byiza kumbure umuntu aronse akanya ko kubwira abarundi canke abatwumviriza bose mu by'ukuri abo bantu ingene tubazi n'ingene bakora ni bamwe twita mu gifaransa renegationniste bajejwe guhakana ihonyabwoko ryabaye canke bakarisubiza inyuma cyane cyane bagatambutsa ivyiyumviro by'uko ihonyabwoko ritabaye cyane ryaba ryarabaye kari akantu gatonyi umuntu watobikomaziza ko canke akavuga ugasanga nyene bakoresha ibintu byo kuyobya abantu bazi ubwenge cyane bose batwese turazi ubwenge mu by'ukuri aho ngo umuntu w'ikijuju cyane nibo badufata ko turi bijuju abo rero niho navuze ntikumbure biba byiza tuberekanye ko bari tubibutse ko no mu Burundi bene abo bantu bari barabihembegwa kandi na cyane gose ni bajya bita ngaho hiyo muri Etazini hariho umwarimu yabasese akabanga yitwa Chomsky abita Republican Consentiment n'abitwa les experts hiyo hageze nk'ibi by'ingorane ziterwa n'ibidukikije yuko hari ingorane bajejwe kubihakana bakavuga ngo nta n'ibiriho canke ngo abantu ibikorwa dukora by'amaindustry ngo ntaco byonona canke hariho abaza bahakana ko itabi atangorane biteye inzoga atangorane biteye n'iki kiza twariko turavuga ca COVID-19 hariho abakurahira yuko usanga bazi bakavuga ibintu bikajanye mugabo kubera bahembwa n'amafarumasi bene abo bantu rero bari iyo hageze kwihonyabwoko bene abo bantu usanga ari nk'abarya ba Lopin mu Bufaransa bavuga ko iby'abayahudi bitabaye ni bajya bandika za Kangura n'aba babonana ba Le Marchand n'abantu bakomeye barazi ubwenge bajya ba Federico anthropologue Montreal n'akazi novuga ko ari akazi bariko ni igikorwa nyine kandi hari abantu babatuma babahembera cyane gose ibyo rero navuze ko hariho ibinyoma usanga kumbura abantu tabagaruriye hafi bohava babisubiramo hariho nk'ibi by'itariki twaramaze kuvuga mu kiganiro cyaheruka twari kumwe itariki ya 29 n'ukuri nta bintu byo guhiga abahutu byabayeho ahubwo cyane cyane na Revenef nta bantu barondewe cyane ariko bukeye bararondeye abantu bitwa monarchiste abatutsi Muramvya abanyakarama n'abaki bararondewe cyane no mu nyuma mugabo muri repression hari habo bajyana hariho abatutsi benshi bapfuye ariko babagiriza cyane bari bazi neza ko ari abatutsi mugabo baraza kuri liste hari n'abandi kuza kuri liste rege umuntu wese akanga yaragukubita kuri liste bakabahora ariko cyane cyane wasanga ari abanyamuramvya nko mu ntara cyane cyane imiryango zihariye Kayanza n'ahandi gutyo icyo ni ikinyoma cya mbere iby'itariki sinzi igituma ntibyabaye Revenef ariko byarabaye mu nyuma nk'ibiri cyangwa bitatu bahejeje gutabara icya kabiri nibi yavuga yuko ngo nta bahutu bize bariho akabivuga cyane cyane ahejeje kuvuga ko hari ibihumbi n'ibihumbi bapfuye none boba bavuye he turazi ko hari abapatira abafurera ababikira abashikiranganji abahora ari mu badepite abasirikare mbere no mu byashavuze hariho nk'abasirikare baba bagiye gutabara hariya za Vugizo za Nyanzarake mu nyuma barabica hariho abantu baburiye serivisi za leta hari bita ngo maneko barabwira ati hariho ibintu tubona ngaha biriko birategurwa biteye ubwoba abantu bazopfa ari benshi cyane
bahereye kuri abo kubica ngo namwe mwarimu ko mwarimu bize nk'ibyo byose byarababaza abantu ariko ushobora kuza ngo uvuge ngo nta bantu bize 72 bariho kaneze kuvuga ko hapfuye ibihumbi n'ibihumbi kandi mu baronderwa barabo nyine barondera zina mu muntu witwa umuhutu yize hariho ikindi ibi bavuga ngo nta muhutu yavuze ngo nta muhutu yari afite imodoka zemvuga nti uyu muntu ni kuri ni kudaturambira none zijya byanyazwe zoba zari zapfuye ko mbatanu umwe yari afite imodoka sibivuze ko imodoka z'abahutu zose zari zagiye gukora ibyo bintu mugabo ushobora kuza kuvuga ngo nta muhutu yari afite imodoka hari bazifise hariho n'abari ko bategura kugura indege urumva rero nta kamaro ko kubesha kuko abantu barabibona barabitora barabizi n'ubu hariho abari kuza bati hariho ibintu amatungo ya ba data wacu n'ibiki buba bari ko bishyuza amatungo atariho cyangwa ugasanga ngo hari ibintu byinshi bene ibyo rero naciye mvuga nti reka basi umuntu acishemo gatoya yibutse ko nta kamaro ko kubesha ni umuntu afite ijambo yovuga turazi ko abahutu bapfuye kandi atari bake ibyo ni ukuri njye nibaza ko mu Burundi nta muntu abihakana hariho abavuga ngo hari igitabo nabonye bavuga ngo sore coupable on the mugabo sibyo nta rubanza rwaciye mugabo nta muntu agihakana ko abahutu njye nibaza ko atanu wigeze abihakana ko abahutu bapfuye 72 bicwa na leta iriho ito rero nta kamaro wo kujya mu byo kubesha umuntu yotemanga hanyuma rero tandukanye ikindi cyo kuraba ingene twokuba ku Burundi mugabo utabanje utavuze uti abatutsi bapfuye hariho n'abahakana ko ari abatutsi bapfuye naho nyabwoko ryari ryateguwe rihama abatutsi aho niho twagira tubabaze nyine ibyo nyine muvuga byo guhakana umuntu agiye kumviriza abantu bamwe mu moko yose uko ari abiri kenshi akunda kumva bamwe bahakana yuko habaye ihonyabwoko ry'abandi mbega none ivyo ku bwanyu mwebwe mwibaze ko biva kuki ni kubera iki bamwe bavuga bati muri burya bwoko ntaho nyabwoko ryahabaye ugasanga muri ubwo bwoko nabwo nyine buvuga ko ubwo bundi ntaho nyabwoko ryahabaye ibyo mwibaze ko biva kuki kandi mwibaze ko byorangira gute byose bigituma babigwanira kuko ihonyabwoko hari ihonyabwoko ry'abarondera abatutsi hari umugambi wo kurondera guhonya abatutsi biranditswe kuva kubadaga imbere uravye bijya bya Bernard yavuga ngo mugabo we ntiyavuga ihonyabwoko mu gitabo cyitwa Barundi yavuga ko atamahoro azoboneka mu Burundi ngo abatutsi bagitwaye ico yaza ko kwani ntibatwara abatutsi barabaganwa ariko kandi wari umuryango so wawe abyara abantu ibintu bene ivyo umugabo yarabyandika Mandela arabisubiramo abantu basabiza ngo nibindi bishasha avuze n'ibyo yaravuze nta bindi mugabo akabivuga hatwara fraude sinzi gituma yarabivuze ariko rero byemereza ko ikibazo atari no gukwegeranira ko uraje 65 ibusangana jeunesse mirerekano uraje 72 umugambwe ubu karaba ntega marangara paripoto karaba izo 72 ubwo nayivuze ukaraba 93 frodebu benibaza ko kandi bazi n'ibyanditswe recommandement de hote n'ibiki hariho mugambi 72 kumbura uwo mugambi waratanguye kuza mu ngiro barateshwa nti warangurwa ariko 93 nikuri byarageze kure mugabo siko kuvuga yuko byabaye usangana ntega marangara n'ahandi ari bitonye iyitwa ry'abahutu bo 72 ntushobora kubivuga utavuze icyo cya mbere birafatanye birajyana ni nka 65 repression na sentare birajyana ntushobora kugikwega kimwe ngo uvuge ngo kiri ukwacu birakwegana hariho umugambi urarika gutema abatutsi hanyuma hakaba guverinoma itabara kandi nibaza ko byaba byiza umuntu atabaye udashoboye gutabara militaire murakoma induru hanyuma abahaguye ariko agatabara tica ego aratabara ariko aratema uhamagaye abasoda ega yamubwire sinzi ko ari sina blague ni ko
Ndadaye yavuye agiye abasoda ngo muraza murarasa hatisha nawe no Ndadaye soko babivuga bwira abarundi bareke gukora ibintu bituma abasoda bahaza je nagize service militaire 74 turi muri kaminuza bakubwira ngo tire pour tuer urusase rusohotse rutegereza kujana n'umuntu yapfuye ahandi ho ikoronona isasi reka rero guhamagara abasoda ngo bahajya aho abantu baherereye ntacyo bazi kwakora biragume mu makandi tuzobahamagara covid yateye baje gufasha abagwayi ibintu bene ibyo ntibabura n'ibindi bakoramo na hari amayinondasiyo menshi barafise ububasha bwo gukora ibintu kabiri urumva rero nico hari icya kabiri donc repression yo mu 72 yarahitanye abantu atari bake bwa mbere ubwa kabiri ihitana abanyabwenge ni ukuvuga yuko aba bantu muri sosiyete mu bantu hariho abantu twita reference mbega ari mu mikino ujya gutambutsa kuvugira akwereka aho uca donc bizororande wasanga umuntu yabuze uzomuvugira umuzomushikana imbere nicyo gituma ubona baramaze imyaka 30-40 atabaho tubona kuri marché de l'emploi baja mu maposta akomeye cyo kuvuga ko ubwa mbere bari bapfuye abariho nabo ntibagira batambutse hagatatu umuhutu wese ahari yatabonwa yuko ari umwicanyi ari umumenzi kandi nibaza ko aha hariho cyane cyane bibabaza icya gatatu nibaza ko je n'ukuri nkaho ndabona uwo mugambi baravuze ibintu byitwa mu France mananiye ndakubwira nushaka kubwira ituma ntayemera cyane nuko narabonye ikete byanditswe mugabo wowe ubonye uri mu leader politique umuntu wese urabona nakubwiye ko hari abantu bari bazi yuko ubu biza gutera barararitswe barabaye recruté baraheza baraburira leta hanyuma naho bari bakavuga ati basaha ibi bintu muravyirinda naho babahereye kubica mugabo bari basize ijambo ryiza ariko urabona uri muri leta uri mu minisitiri uri iki guverinoma ya Ndadaye ico dupfana bajya bari ku butegetsi Ndadaye yapfuye urabwira abarundi ati babahamagara gutema niba bahamagara kwica nimuzobijemwo uzoba ari umutego ukaba umutego none barari hariho abaminisitiri gatawanje leta yitwaye ya micombero y'abatutsi yarari yateguye gusakishiya abatutsi kugira ngo imara abahutu urabwira abahutu ati turabasabye niba bararika gutema ukuri ntuzobijemwo bizoba kwegera mu 92 Mayubi yarakwiye Burundi bwose aravuga ati ndabasabye muri irindi zinyigisho za Frodebo mu 61 Mwambutsi yabwiye Barundi ko ushaka kumpoza ntampore barakumviriza bashobora no kutakumviriza mugabo ukaba wabivuze ukabandanya ukagwana no guhoza abantu bakumva yuko baguma hamwe kandi hariho leta ibabonera ibintu ibaburira kubona rero harabaye uwo muntu aza akavuga ati hariho France mananiye ntabwira abantu ati nihaze umuganga witwa ubu canke ibyo bintu ubona bya ubu canke abo bantu babwira ko atamutuzosigara kwa mu Burundi turabasabye ntimuzomwumvirize aho rero jewe niho ntamvuga nti kumbure ndakasanga bene ibyo rero biri muri iyo migenzo yuko yirinda negationisme mugabo hari n'ikindi novuga kuri ibi duko sinzi ko ari no kutumvikana mu by'ukuri twategereza kumvikana kuko ikintu nabonye cyane cyane muri aba b'iyi club y'abalobby bagira lobby zo muri za Montreal muri Canada yitwa number collective 72 baranka sentare Canadiens Unis yaraduhaye inofe batubwiye ati turabahanuye kubera habaye jenoside 1993 dushireho sentare mugabo nimwashyiraho sentare ntimuze mwibagire ibyahitanye abahutu 72 n'ukuri nk'ibyo wobyankira iki uvuga uti je nacitse ku icumu canke ndi n'abantu bahitanywe abarundi turetse no kuvuga yuko ari inshuti zawe kubera bari abarundi gusa ibyo wobyankira iki je nibaza nk'ibyo byari ibintu byari bikwiye kuduhuza vuba cyane abo rero nibaza
iyo sentare mpuzamakungu niyo zikazita jenoside kuko jewe vraiment siko kazi kanje yo kuvuga ko ikintu ari jenoside ubwicanyi atari jenoside mugabo ndashobora kukubwira nti jewe uko ndabibona nta mugambi wari wateguwe kumara zina muhutu kuko ntibakuje ko bararondeye abantu b'abasirimu mu ishuri bagarukira muri cycle superieur no kuvuga mwaka wa 11 ubu niko kera twabyita cycle superieur barondera abo badandaza kenshi basanga abana barondera kugira batware ibintu byabo ariko nibo bantu twita abasirimu abadandaza n'abasirimu bakomeye mu gihugu n'abantu influence bafite ijambo ugasanga nibe nabo baronderwa mugabo abakenyezi abana abo bose bapeza bajya abantu batari mu ishuri novuga batari kubagwanira ubutegetsi kuko cyasa no kubavuga bati nta discours ndabitoramwo mugabo byaravuzwe umuntu yarabyumva bibavuga mu mafamiye urabona ingene abarundi bameze nibaza ko ari naho hafatiwe bene izo decision ko harafashwe ingingo yo muri leta kubona abaguverineri bo mu gihugu bose n'abasitanteri bose bakora ibintu bimwe ni ukuvuga baronse itegeko ryo gukora bimwe donc hariho instruction yavuye muri leta muganga aravuga yuko ari kuvuga ati ntihagire abazosubira kudukoroga je nibaza ko kumbora mbere n'ingorane zari hose n'ivyo by'abahutu kuko hariho ibintu bari batanguye kugwaniramo kera bya 1965 gutyo bashaka gukura umwami mugabo ibyo n'ibindi ariko uwo mugambi mbona ko ari mugabo genda kubwira yuko cyo kazi kanje iyo sentare niyo yazikavuga ati namba jenoside abiri ariko nibaza ko itazubivuga ntangorane binteye mugabo nibaza ko itazubivuga ariko uburundi bwarakomeretse kandi gashobora kutitwa jenoside no kuri kababaza cyane aho rero yarababaza abarundi barababaye ego hari ibindi mwavuze yuko ijya collectif bo bumengo ntibipfuza yuko abandi babuza ababo babaririra canke kandi mukavuga muti ntibashaka yuko baja hamwe n'abandi ariko mu kiganiro twagiranye n'umushinga ntahe Leonard Ndorimana we yavuze ahubwo yuko bo bama bahamagaye abandi bavuga yuko ari abatutsi bacitse ku icumu ko boja hamwe bose bakarondera urukuri hamwe ariko ngo ntibarigera babona inyishu yabo mwe ivyo mubivuga ko size yavuze wowe waramusokoroje gushika avuga ati egome ko bovugira bose itakabiri cyo yavuga ngo ntabatutsi bapfuye kubera atamututsi aza kubavugira haba muri severe n'ahandi mbe burya umurundi abatutsi bageramiwe nabi ukaba utari umututsi bikenewe ko bavugirwa urinda kuba umututsi kugira ngo uvugire abatutsi bariko barahona urinda kuba uri umuhutu kugira ngo uvugire abahutu bariko bafite ingorane urinda kuba uri muri CNL kugira ngo uvuge ko abantu bari muri CNL bageramiwe mu Burundi n'intwaro ntumaze kwirabandanya cyangwa ibyohe ni bene ibyo reka gutwenga birakomeye n'ubuze gito nk'ubundi nk'ibyo rero nize ntitubihurira ko kuko sinumva igituma byomugora kuvuga itariki 29 naho data wanje abandi bavuga ihonye bwo kujya abatutsi batoba baje nabereke yuko basangiye umubabaro nabo babuze nka jenoside naba mbona mu makomunike yabo bavuga bati ihonye bwo kujya arondera abatutsi hanyuma n'abahutu byahitanye bagira ubusa kubera nta rubanza rwaciwe n'ibindi bene ibyo bama bakumvira ko ibyo rero n'ubundi iyo byongera ko buke buke hanyuma kumbure bakaza hamwe bagahura kandi nta kibuza ngo nama ndababona bahuye mbwa no ko bahura bariko baraterana amajambo ibyo rero cyangwa ukaza itariki 29 ukavuga ibitabaye itariki 29 ukibagira ko hariho uduseminariste twibuta twishwe na CNDP n'intebe urumva rero hariho ibintu bahora
byo nkavuga nti ntushobora kuba urwanya ihonyabwoko n'ubwicanyi mu Burundi, ntushobora kuba ushaka kuvugira abahutu ngo kuko ntizovugira abahutu utavugira abatutsi mu Burundi, ntizovugira abatutsi utavugira abahutu mu Burundi, kuko nta na hamwe ndabona ubwo bwoko bumwe bupfa bwonyine budahitanye n'abandi. Naho woba waburonda wajya urondera, nakubwiye yuko tugitangura yuko muri repression arondera abahutu n'ibyo bize mugabo abanyamuranja barahoneye, kandi nibaza ko bizi neza yuko kuva 2022 haciye haduka ibindi ngorane bise nk'ingayanze regionalisme, hanyuma havamwo n'ibindi by'imiryango. Ariko urumva sinumva nyine bijya bakubwira mu Burundi ngo inzu y'umubanyi nguri kwirasha ijya gutabara, cyangwa hagiye bakubwira ati inkoni kuriswe mukeba yirenze urugo, kuko ishobora nibe rero turabita cyane n'abagiye bo muri collectif ntitukibita n'abahebeye, nibaza ko ubu tuza turakebura abandi baba bashobora kumva kugira ngo ntibayobe, cyane cyane aba bakiri bato bakure. Hariho abantu biga bakura bazi kumbure ko abarundi batigeze basangira, batigeze bahana abageni bazi yuko abarundi twagomba turi abantu bitsure ni byerekanye amenyo nk'ibi biriho ubu. No, kubera rero abantu bigisha bene ibyo binyoma, nicyo gituma Burundi buguma busubira inyuma. Aho rero nibaza ko nta kamaro ko kurwanira ngo amahonyabwoko, je nibaza ko n'ukuri twaja hamwe igihe hamwe hakaba hariho amashyirahamwe cyangwa iyo migambwe yigisha ihonyabwoko basambuye kujya ahandi babisambura bavuga ati ibintu byemewe se, hakaba hariho abantu bapfuye turondera ababishe cyangwa abatatabaye n'abatatabaye rega barajyamo, kuko hariho complicité. Urabona nk'ubu umuntu ari muri guverinoma ushobora kuvuga ngo muri guverinoma bose marame ya playiwe n'iki kukanze nibaza ko itari iyo mugabo je sinamwumvise bajya abantu ni umukuru w'igihugu nicombe sinabumvise bariko bavuga mu gihugu ati reka kwica abantu. Mworoha Emile yarandikiye umukuru w'igihugu na guverineri wa province y'Ijumbura ababwira ati hari ibintu bariko baragira abantu bo biyitirira GRR bakaza gukora ibintu bidashoboka, turasabye murahane basi wapfa umuvuga bene utwo bakareka kukumviriza mugabo wabivuze. Nico abantu barongoye igihugu barongoye abandi bajejwe, mugabo ukajya ukareka cyangwa ukavuga uti ibyo kuvuga ngo ibyo ntibinda uwo muntu apfuye banza bajya kubaza ngo mbega n'umuhutu ngo mbega n'umututsi kubera iki no mu Uganda n'umuntu turi abarundi ho mu Murundi yapfuye ingorane nibara ryaguye hapfuye abantu 10,000 uribaza abantu bene abo bapfuye bazi Burundi byo bavugize abo bantu bataba barapfuye cyangwa iyo tutaramenye byose tubayeho abatutsi bavuga ati buca dutemwa nk'icyo kintu ntibigera bakivuga, ariko mu byakomerekeje ubundi sigeze kubura gutambuka byonyine. Hariho n'ibindi by'uko hari abatutsi bose aho bari kuva 72 bavuga bati buca twicwa buca dutemwa, barabibona mu Burundi barabibona mu Rwanda, kandi barabona yuko abo bavyigisha mu Burundi barakorana nabo mu Rwanda n'ibiki bene ibintu byose bene ibyo. Ico kintu kibona ntukivuge ko ari kibi, ntuburira abarundi kimwe ntiwahaguruke ngo uvuga uti nimuze tujye hamwe tubigwanye, wumva ariko tuja hehe. Aho rero niho mvuga nti reka twerekane iyo lobby ibyo bintu babijejwe ababihemberwe n'iki n'akazi kabo biraberera, mugabo abandi bifuza kogorora bashaka babone bafite icyo baterera, duterere mu gusangira umubabaro, kujya dusangira igihugu, mugabo tuvugana ukuri ntitujye turavuga ibintu by'utatanya bene ibyo bimwe mayigwi yahora yita wajanja kera. Ego muvuze abarundi ko boja hamwe kugira ngo ubarabe ukuntu boshika kukuri, mbega inyishu zatowe canke zashizwe imbere no kumvikanwa ko mbere washaka yarusha, mwebwe muremera yuko arizo zoshikana abarundi ku mahoro arama, canke murafise ibyo mu yanegura ko ayo masezerano hamwe n'umumvikano?
amasezerano yarusha rero jewe tuvyina kubiri kubera ubwa mbere barampfunga kubera ngo nanse kujayo kubera ubwa mbere muri bijya bihugu byacu hariho amasezerano yarusha n'ayirusaka ayirusaka azi imbere yarusha ayirusaka yavuga ati inzira zose zihonyabwoko tuzizibire abagira izihonyabwoko ntibashobora kuja muri politike nibaje imbere ya sentare kandi ntibashobora kugirirwa amnesty sentare ikabanje kugira ikivuze muri abo harimwo ikintu cyitwa FNDD na FDD ngo n'iyindi mihari domaine ideology hari abantu babiri batasinye amasezerano nibuye y'Imenga na Mukapa bagenda yarusha bavuga bazana le contraire n'uwundi modeli hariho modeli wo guhana kugira sentare mpuzamakungu wo kugira plus jamais ça interdire kwihaniza inyigisho benizo hakaba n'uwundi modeli wo kuvuga bati reka duhendahenda umurozi ntahendahendwa hanyuma rero yarusha cyakabiri bazana n'infinite ndukuri yarusha bazanye infinite ukudahana ngabantu aho mwirame kudahana ngo abantu bose barishe mubona mwarishe genda muri sentare genda kwa procureur mvuge ati genda risha abantu muturike hari abandi barundi bakeneye kubaha amahoro cyakabiri yarusha bagiye kwiga naho bitabatumira imigambi kirazira nakubwiye nti mu Burundi nta hantu ndabona isoko ry'abatutsi ngoma ry'abatutsi ishuri gihariye ubwoko mugabo hakaza umuntu ahakubwira ngo je nashinze umugambwe ngo w'abahutu wewe wabikunze hehe ibyo bintu kandi atatumwe n'abahutu yego abahutu ntibamutumye abatutsi ntibamutumye umututsi yego washika hariya ukabibwira Mandela akabigusimirwa cyane ngo kubera Mandela ari ku kiraka ciwe arabica ariko ararondera ariko arondera influence ya Afrique du Sud mu Burundi ariko ugacuza kuvuga ngo hariho ibintu bishasha bato umuntu yakurekuriye amategeko gushika ubu ibwirizwa ry'imigambi rihaniza kugira imigambi y'ubwoko kujya yihaniza kugira ariko ukaza ukavuga ngo je nashinze umugambwe wo mututsi umugambwe w'abahutu ngo hariho groupe je setting groupe nani mbari kisinzi nyene bavyita ngo y'ubwoko abahutu cyangwa abatutsi ukubaho ukabivuga imbere y'abarundi uzi yuko n'isengero urinjira ntibakubaza ikarata ariko kutubwira ngo muri politiki ibyo bintu byanye bigira bitabaho hanze ya politiki ubizanye muri politiki ubizanye mu cyazo sina politiki n'ube gito ubizanye urinde kabuki bene ibyo rero ni ingeso mbi n'ube gito cyane nicyo turagipfa na arusha hari ikindi arabona imyaka imaze hari zitandukanye ziri ubonye hagize amasezerano kamara imyaka 10-20 tararonka amahoro uba warihenze umuti ntibihenze umuti bihenze indwara diagnostic bakubwira ngo ingorane y'Uburundi ngo ni politike ingorane y'Uburundi si politike ingorane y'Uburundi n'amacakubiri rasisme n'ibizihonyabwoko kubera ikirasisme si kubera ubwoko si ingorane itangura hajya mutanguye kuvuga ngo abatutsi ngo nibo bashasha bavukanye imbuto kera barabagana ubu ngo abatutsi ngo nibo bategerezwa kuja ku butegetsi kubera umuzungu yavyanditse ngo nibo bazi ubwenge n'iki hanyuma kubera abazungu aribo badutwara wowe ugaciye ifoto urabona uko bivugirwa niko zitama kugira ngo unezereze umuzungu bukeye hakaza hari umuzunayiste nawe mbe wowe ni kubera iki shakugize reportage wamwongera ko ngo arametutsi domine pare tutsi acambarira ati yewe abantemba nibyo bakunda ibyo bashaka kumva ibyo ntibikwiye wowe none wumva ko umaze iki kuri iyi si kubesha abantu n'ibibi hajya rero ibi byo kuza turabwira abantu ukora ubigisha uwo muvumo si kubera ko abahutu n'abatutsi bagezwe baryana kubera haje ubaryanisha ni gushika ubu byitwa imigambwe kera ntiyari bwari imigambwe byitwa bahobu bampere meproba n'ibindi bene ibyo
birashobora no kuva mu bakoroni baragize reforme administrative barirukana abatutsi barirukana n'abahutu bose mu ntwaro mu masheferi y'iterritoire ibintu bene ivyo mugabo ingorane sa nk'uko bazakubwira ati ngo abanywa amazi y'uruzi kanaka dufate nk'ibi bigezwe ko ngo unywa nk'aba bariko barahiganwa banywa amazi ya hariya zanzuzi za hariya iwacu ngo bivuge ngo abava ingozi nibo bazi ubwenge gusoma abahandi urabona imyaka heza bakubwira ko bava mu hariho intari z'amwe abantu bihanganze abatutsi ndabora hanyuma barakurikira abahutu ubu biriko byimukira hehe kera hari abaza ku kirimba uciye uvuga yuko rero jewe ntava ngaho ndi kibyuju ndi nyagupfa ukongera ko ntegereza kuzimangana kw'isi naho hatangura kuba ingorane ntiba yagizwe n'ubwoko icya kabiri iyo ngorane si politike n'abasaba politiciens ariko wogenda ukavuga uti ni racisme kujya ababahutse bakabidema ku rutoke muri afurika y'epfo bakabikoza ku rutoke mu budagi bakabidema ku rutoke muri etazini urabona zirya za kukuru zari zamaze ukabidema ku rutoke kujya abazungu bakubwira ati reka tujye kurondera abirabure nibo ba esclave bashobora gukora hanahana ugatwara miliyoni n'imiliyoni ukemera agapira mugabo ukabona ko akazi kabo ari ako nko kuba esclave mu Rwanda bene uko naho hari ingorane ahandi ingorane si ubwo ibyo rero udashoboye kudoma ku rutoki umunsi abarundi bo kwemera ko turi raciste muri ibi bintu bigirwa twararadukiza kuko uburabe nta muntu n'umwe yemera kumubwira ko ari raciste nta muntu n'umwe yemera kumubwira ko ari genocidaire mugabo arakubwira ati naratemye kubera yari defense de la démocratie canke yari autodefense canke byari ibi ariko mubwiye ko ari raciste canke ariko arakubwira ati mubu uze wumvirize ibi babyita ngarukana bumenyi mugabo harimo ngarukana bujuju ibintu bivugirwako n'akamaramazi bakubwira ngo hari ubwoko butegereza gusubira iwabo mu Misiri ubundi ahubwira ngo abone ibijuju n'ibiki bagiswa n'ibindi nta ntumbazi iyo ni raciste ariko mubwiye ko ari raciste arasimba karahira mugabo reka turondere umuti wa racisme kujya abandi bawurondeye icya kabiri twihanize ama-organisation yigishiriza ihonyabwoko cyane cyane dukoma induru kuko umuntu yigishiriza racisme n'ihonyabwoko agahonyura mu ntwaro iyo organisation yiwe ikaja ku ntwaro ibara riragwa abadagi si bo bagize ingorane bateye ingorane buraya ni parti nayive mu Rwanda niyo murende muri Afrika y'Epfo ni wa mugambwe nyine bawitana nawe nyine witwa parti nationale mu Burundi yitwa Frodebu yitwa CNDD ni kwemara tukabivuga uko biri hashobora kuba hariho n'amalobi tutazi yaremiriye tutsi kumbure bitafise izina ariko hariho n'ibifise nabo nyine barafise imigambo yitirirwa abatutsi ni kubera iki wowe ufise ivyiyumviro byo guteza imbere Uburundi ugashaka kubisangira n'abahutu gusa canke n'abatutsi gusa nk'uko umengo abo bandi barundi nabo ntibibaraba Rwagasore yabigize yari umuja wanyu bo bari bazi kurarika abarundi ni kubera iki ubu mudashobora kurarika abarundi ngo baje hano biratwaye icyo abandi barabigize naho rero mbona yuko hari ikibazo reka ujya rero Leonard yavuga ngo abatutsi ngo nibaze kuvuga iby'abatutsi niwaba warabibonye hakaba atamututsi ari ngaho bwa mbere sindakubagize guharura abari ngaho impande yawe wowe niwaba wumva uri umurundi ukaba uzi ko abatutsi barondegwa cyangwa ukaba uzi yuko abahutu ntuvuge ubwoko bwawe gusa ubwira bose nicyo gihe n'umukuru w'igihugu tuzotora umwe tuzotora babiri hari ibintu bazanye rero nabyo nyine turabifarusha none umunsi twaronse bavuga ngo umuhutu umunsi twaronse umututsi azi politike kuri tuzoza tureka kumushira ku butegetsi umuntu aciye dufasha tuzanye no kuko urabona ni generation ashobora kubona uyu mwaka dasenga akazi ubundi cyane akaguma jewe cyo hari ikintu yodufasha ari umuhutu si kubera ari umuhutu dayera abahutu bose
nkuko abahutu bose ntibari perezida wa iprona abatutsi bose ntibari perezida wa iprona uhajya kubera abadasigana hari icyo bagushimye hakaza rero abantu bahagendera Arusha ngo twe twaserukiye umuganga w'iprona ngo umuganga w'iprona wacu rero narababagize iyo nama ko jewe narongoye umuganga w'iprona n'ubu hariho ere bakirira ubona mu mahere nk'atanu ariho ubu hariho n'iyindi ere ngira ngo batavuga yitwa ere mukasi yabutwenga urumva rero inama y'uko umuganga w'iprona ari umuganga w'abatutsi yabereye hehe yabereye ibyari ko atawayimbriye ko yabaye ni ibintu rero bene ibyo usanga birateye agahinda ikibabaje rero rero ntibinakimbabaza kuko urabona abantu baratangara basanze bene ibyo bintu birimo abantu b'ibihangange nibi rero uwo mwarimu Chomsky wo ngaho muri Etats-Unis yavuze ati no n'aba expert bakomeye ntutangare rero ubonye Mandela cyangwa ubonye Nyerere kimwe baba bari ku kiraka biva ko bigezweko mugabo wowe uri umurundi tabariza abarundi twarabwira Mandela twebwe twaje kudusaba kudufasha gukoma induru dutabariza Burundi ubishoboye udufashe utabishoboye tureke twitahire tuzasaba ubundi wemeye kudusabisha bene abo rero bayitera naho bonera ko baba bari ku kiraka baca bagutuka cyangwa Nyerere na Mandela bigagiye mu ntakiriki ndabasabye ahomba ndagiye wowe haba hari ikintu urondera mu Burundi n'ubwo tuguhe cyangwa uyoragora mu byo mugabo abarundi baguma ari bazima baronka amahoro ntazobura mukura nk'umukata azoza kwikorera aya mabuye murondera niki cyangwa aze gukubura mu biro byanyu ntazobura igisigara mugabo tube bazima tangi kori ushaka kurya mugabo nta kuvuga ngo ibintu mwasi wanyu mubizanye mu Burundi wanyu nkaranse apartheid none muzanye mu Burundi yuko umugambo ubwoko butonda hajya ubundi bugatonda hanze na cyane cyane yuko ibyo bintu babona yaraciye mu Rwanda babona ibara ryakoze mu Rwanda none babizanye abanyarwanda barabyanse none abarundi basanze aribwo butore ibyo abanyarwanda banse turi twese twifata ibintu rero bene ibyo nibyo dushaka kubwira abantu babyumve bakumva yuko kumbure hariho izindi nzira izo zindi nzira rero wabimagije n'izihe inzira ya mbere no kudoma k'urutoke niho haba hari amacakubiri ya kweri kandi ariho abantu baravangurana baragayana Fodewe yagize akagaye n'ibyo yavuga ntavugira ngo n'ibindi abantu bagiye kurondera kure Fodewe yagize akakara n'ibyo ako kagaye kara byo kuvuga ko umuntu ari ubusa n'ikimuga nuko bahindukiye nawe nyine bakaba ari bagira kandi ari bitwa ko bantu iyi rasizme rero tuyivuge tuyigwanye umuntu akiri icyo yagwaye ntagire ugira ubwoba twarahakomeretse n'ibindi bihugu byarakomeretse byarakize mugabo tubanze tuvuge indwara ya kweri vuga ko iri indwara arayirata tuyivuge ko iri siko yirata kuvuga kuyishibagiza tuyivuge uko iri vuga uti genda afite ikizimba sinshobora kukinena mugabo mfasha kitwe kibyimba ntikitwa gripe icya kabiri tugira nk'abandi nuko zibira ingwara niho abahutu n'abatutsi abitwa abahutu n'abatutsi bazoguma bariho mugabo icyo cyuko hariho ubwoko bwo gusubira mu Misiri buciye mafi wandi niri ni karimi zimba cyangwa ibiki amabol bihavye ntihagire ubyitwaza ntihagire ubisigura ntihagire ubyigisha ni identifier interdire condamner ntihagire abantu baragayagaya n'ukuri kubera bakoze ibintu bene ibyo aho bira ngo turi abapolitiki bakambara karuvati hero bakajya imbere y'abantu none umwana kuze azogira iki umwana kugeza kugira ngo mbe perezida mu Burundi nkabiza kuba nisha abantu bangana gukemura ashobora kuvuga ngo Imana yarankigize icyo tukubaza cyo ko Imana yakurokoye yagukijije wowe wakijije bangahe wowe uri kukiza bangahe nayo ibindi byo ni kuba egoiste umwe wese arashobora kuza kuvuga ngo Imana yarankigize niba yaragukijije yagutumye ukiza abandi yagukijije kubera utegeza gukiza abandi bakize
kandi nturinda no kwemera imana ntibijya mu kirundi hariho umugenzi wo bagutumye inkoni gukubita mwene wanyu ukayizana warakabona hari icyo yego n'uwayikubitwa bakihere kikubunywemwe urumva rero ibyo bikihanirwa icya gatatu ni ukuri bijya by'ubuca umugani bakuvuga mu gifaransa bavuga ngo ni kiriya mesa mugani bijya bavuga mu kirundi ngo umuntu atinya ishyamba atinya icyo barihuriyemo bene iyo migambwe ni ukuri aho itugejeje bene izo nyigisho aho zitugejeje tuvuge tuti ziragacibwa hariho asosiyasiyo yitwa Kigimoso hari mugabo kuvuga ati ziragacibwa bicibwe mu Burundi ntibisubire kuvugwa ntibisubire kuba ubushizi ibyo bintu ntibigoye none ko abandi babigize reka dufatire mu Rwanda by'ukuri badusumba iki yego batwagize ingorane ziki Afrique du Sud ubu ngo badusumba iki Afrique du Sud baranagiye kugira ngo baje kutwigisha gutora ubu batangiye gutora mu 1994 cyo dutora kuva mu 1959 ibadi mwa bakazakubwira ngo baje kutwigisha gutora umwe gutora ni gufata karatasi ugashira mu gatobo k'agakopo icyo baratwigisha umuntu no iyo bazira katwigisha ingene bagwanije apartheid natwe tugwanye iyo racisme na macakobiri n'ibyo nyigisho n'igihonyabwoko ko ikintu giteye ubwoba no mu Burundi babona ahandi bafite racisme gusa ndetse mu Budage cyangwa mu Rwanda nta n'igihonyabwoko rijako mugabo tugohongera ko ihonyabwoko sinizere ngo nshobora kurwanya apartheid ntushobora kurwanya ibyo bintu mu Burundi ndeni haza kwibyo byoroshe reka tugire nk'abandi twidandifiye correctement hanyuma tugire condamnation sangire iyo condamnation ko twese turaba hanyuma tugire icyo twirinda tugire ikintu kizira tugire ikintu kihanijwe mu gihugu naye handi ho ntacyo twatiri ko kandi ziye mu kubyanze mu mare ibintu byoroshe korora bicanyi sinibaza ko ari byo byoroshe gusumba kubabwira ati niba ikibanza cyanyu n'ukuri muri sentare ari mfise y'umwana mwene wacu ni ikintu cy'umugemurira yego cyane reka tubashimire rero mushinga nahe Mukasi Charles ku kanya mwaduhaye kugira ngo dushobore kuganira ndashimiye namwe yego murakoze kandi inshuti n'abo bagenzi mwakurikiranye iki kiganiro turabashimiye rero tuzosubira mu kindi kiganiro twabaza mwari kumwe nanje Irere uri nkuru naho utaha